ndakunda ukuntu uri gatumumbati baby ni indugumba indugumba pepero nyaro numva ndiko ndarurumba yeah. Mwamwumvise arakaze vrema ndonye juji rirasinze maze gusinzira kuri Mike wallahi Thompson muramuzi ni wundi azi gusubiramo amadiri y'abantu ari abantu benshi asubiramo amatwi yawo kandi ukamenga nibo n'umuntu azi gukora karaoke fresh n'umuntu abizi neza Thompson the voice killer arabizi vrema ndaranyemeza ahubwo Thompson iki kintu gisigaye ngo umusumbe Fizo kubera iki ndakora Ni Bujo Today TV. Hello guys, mmeze gute meze neza ni Shadibu Plan Climax kuri kamera ama turinga ahantu hamwe ndiko ndashaka kuvumbura umustar umwe ngo ari muri salon de coiffure skyo aha mu bwiza ya Sky salon de coiffure itanditse kwizina ama guys reka tushike tumubaze ibibazo byinshi n'ibintu byinshi ko baramuvuga ko amakuru menshi atandukanye ariko arakora neza n'ibyo tumubaze aduha umuco kuri byinshi ko biramuvugwa ko byinshi cyane ni umustar kandi ariko araza neza sinovuga ngo ni underground sinovuga ngo ni iki ariko araza neza vraiment ariko arakora ibintu bimeze neza ariko yatubwiye ngo ari muri salon de coiffure nk'ahantu mbona ari kuri salon de coiffure kwe guys reka dushike tumubaze ngira araza kuduha umuco sizi nini gusa aratubwira katwinjiye turabe byarimo Cameraman nguri kila turare Odi Ne boss safi uko poa Niko safi kidogo Yeni tatuage ko ndaraba nyene nikorera akantu Ni fake kumera ni fake je sanzwe ni fake nyene kuva janje navyo narindi wowe bimenya gute Nenda kubuzima nzi ko unamwa ni fake ariko kuva misi twamanye sinebwe ndafonuka ni fake nzi hehe muri Maria amahera amanotsi warimwo ya sinarimo warambonyemo none muri Maria gute ya narayibonye nyene Maria okay urakomeye none Ndameze neza nameze neza Genda shima Batubwira ibi salon de coiffure ani mi salon de coiffure No asi muri salon de coiffure ahubwo nga ni muri famille kenshi cyane ndafise umusista wanje yitwa Rafa niwe ahora nkorera ama fashion yanje mu mutwe menshi ndabona natajibashe kurashirako ni kawaida n'izindi ndazifise n'izindi ndazifise n'izindi kuboko nana atari ku kuboko oya Nete musoni bade karibu Bame karibu Bagwe karibu Saba karibu rero Hola Chaka gatebe Thompson Ovaskira umuntu ariko arakora neza ariko araza neza Thompson ni yaye Poa niko fresh nashukuru sana nimekwana ku misi Tani misi ya alafu unasikia ni vitu vya tani misi ya mimi najua Kirundi sema Kirundi basi misi je Kiswahili Unani misi yaje sasa mbona Nakumisi naguheruka kera Okay, merci beaucoup. Wambonye ni Thompson the voice killer. I got my homeboy from Buiza Paradise Profession Game baby. Ubahe usanzwe nga mubwiza canke bamukanyosha. Shaka nsubire mu kibazo. Ico kibazo nakikwishyuye. Naco numvise. Ni muri famille. Ndafise umusista wanje yitwa Rafa niwe ahora nkorera utuntu two mu mutwe nyene. Merci mama yake. Thompson mbwira reni yae. Amini ko fresh. Banga. Oya. Nagweruka bamukanyosha. Oya narimutse ubumba mu Gasekebuye. Lakini na mimi nakunywa pombe. Pole sana basi si. Hatuko tunakunywa pombe ni vitu vingine vinafana kama pombe. Iwe ni ji?
ni kinywaji tu yani. Nisi Ni kinyobwa gusa si ji. Yeah. Sema tiswa gute ni matari banga. Vraiment. None kwa mwabimenye gute ko ndi ngaha? Thompson ndi mu bantu bagukurikirana n'ukuri. Nagukurikiranye ndamenya ngo bagiye gukoresha mu mutwe. None ko nta n'umunsi n'umwe kwanza witwa nde? Nitwa nitwa umuntu amangora Buja Today TV. Ari ikindi kintu ushaka kumenya? None ko nta n'umunsi n'umwe maze kubona basi commentaire yawe kuri YouTube yanje ukandika umuntu nkorera kuri Buja urabona bitu ya hivyo. Oya urazoraba neza ariko usanga iriko gusa sima kandi yandikisha ngo nkora kuri Buja Today TV. Ndakumenye. Kugira umenye sabungiye kubikora ariko mu gatondo nabonye agastatut kawe wapostize umuntu yitwa Dana Muscuri Grace ya Muscuri Lord Diva. C'est qui pour toi? C'est tout pour moi. C'est tout pour toi. C'est vrai? Kandi yari abantu basanzwe bavuga ko uri umupede kubera ndena ndamaze gukora amastatut yawe wiyambitse amakanzu imvura nayo wiyambitse amakanzu wisize ama makeup y'abakobwa n'amahereni ku mazuru no ku maski nini uri umupede cyane. Bo ndibaza ko iyo ni challenge ya music kubwiwanje nigezwa kwitandukana n'abandi inco gituma ubona ko nkora ndabikora kandi je sindi uwa mbere nuvuga ya bitandukana n'abantu kuvuga ko uri umwe wigira umukobwa umustar sindi umukobwa je ndi Thompson the voice killer kandi jewe uko ubona sana abakobwa oya nusa n'abakobwa ariko wigira nk'abakobwa gute maze kubona amastatut yawe Messi wambaye ikanzu wambaye wisize tiro wisize rouge beze ni challenge tumaze kubona benshi babikora aba Alvin Smith bandi nandi ni benshi basi pro light sindi wa mbere mu bisanzwe wisunga simple light na lavage. No iga ni challenge yanje kandi ubiravye ivya lavage n'ivy'iwanje nibisa canke ivya simple light jefise ivy'iwanje niko nyine nabikubariye ni challenge ya music. Thompson ariho kwigana ikintu c'umuntu no gukora nk'icrakode kwigana no gukora nk'icrakode no kwigana no gukora kinyene yakode ariko wakoze basi kwigana ni kujya ushobora kuvuga ati yambaye ikanzu kandi nambaye ikanzu ariko singira nkabijya. Alfred Smith statue nabonye yari yakaranyonga ibisusu. Urashobora kumbwira icyatumye muza ngaha sinzi ko nturi mu ivyo bintu vya Alvin Smith mashobora kumbarira amakuru mukeneye nyene c'est normal kugira ivyo bintu mpeto mena kwashwa. Ndakubaza ikibazo kimwe uharambiye. Uvuze? Warambiwe canke wowe wababaye kubona twaje ngaha? Oya je sinababaye gusa tout simplement ngashaka kumenyesha umuntu mukamubwira dushaka tugupitire none. Deja we nuba ngaha mubwiza. Nizwa gupitira ngaha mubwiza tifa kandi ikindi naco batubwiye ngo ni Mr. de Coiffure yo staro ana mubwiza yose. Batubwiye kuri Mr. de Coiffure. Nushanda bisubiremo kangahe? Aha ni muri famille ndafise sister wanje yitwa Rafa niwahora nkorera utuntu two mu mutwe si salon de coiffure je simora nja muri salon de coiffure mu Rwanda afise umuntu wanje ankorera ama model yagukoreye neza kubera yubawe Rafa ubawe uko wapi ubawe Thompson imvura nawe iri kiragira ibibi twimuke sha tugenda hariya basi tukira akapera gati ya Maria sasa ndipo yaruka gusora kandi kweli narayibonye na mafuta kubera nkenye cyane ubusigaye nsaba amahera kuri akapela moya tu vraiment ebana 10 bali nakupa sana shida amuna franga warandishe kuri hagute oya mviriza turayivugana après wengine akapela gato komeza nanje ngomeza umugongo
sukamwo mera kujya kwibombo ngo gasosera ndakunda ukuntu uri gatumumbati mbebe n'indugumba pepero nyaru numva ndiko ndarurumba mwamwumvise arakaze vrema ndonye juji rirasinze maze gusinzira kuri Mike wallahi Thompson muramuzi ni wundi azi gusubiramo amadiri y'abantu ari abantu benshi asubiramo amatwi yawo kandi ukamenga nibo n'umuntu azi gukora karaoke fresh n'umuntu abizi neza Thompson the voice kira arabizi vrema ndaranyemeza ahubwo Thompson niki kintu gisigaye ngo umusumbe Fizo kubera iki ndamusumbe rega je nengezwa gukora nka Thompson apera kuvuga ngo kuri na Thompson turi muri competition ategeza gukora nka Fariazi nanjye nengeza gukora nka Thompson basi hagati ya muri industry ya music hari abantu babiri benshi bariko baragenda bakorera ko ngo ni Satpi ngo ni Fizo ngo ni babana babiri bahari we kuri wewe abantu babiri wemera mwondi muri babiri bose ndabemera nyinde wumva wifuza gukorana collabo nabo muri abo babiri bose ndifuza gukorana nabo collabo we basi bakubwiye tangura basi bose barakwemereye bakubwiye ati twese uyu musi uyu muri uwo musi twana bitukunda ninde muri abo babiri uvuga ati turatangurana noca ndabiheba we nukuvuga bose umufazi wabo bose bose ndabemera n'aba brother banje ndabemera kandi nabo nyene baranyemera nka Thompson Thompson makanaki manake nini makanaki ça veut dire le voleur de la musique le voleur de la musique alors toi tu es le voleur de la musique non ce n'est pas moi dis-moi la vérité non, ce n'est pas moi kimwe gusa no kubarira twe mu Burundi ni dufise originalité yacu akenshi dukopia aba Nigeria American sinzi muri East Africa ya Tanzania unaona ibitu bya hivyo mugabo kimwe gusa twese dukora amakopi kandi kopi nibisigura yuko ubutazi umuziki ahubwo n'ubwenge n'ubwenge ukora kopi numva y'abandi je na n'umusi numwe maze gukora kopi ahubwo ari abandi bamaze kunkorera ko kopi aha itenshaka par exemple qui t'a copié ta musique ni benshi cyane sinorinda no kubavuga kuko jewe vraiment sinaje nga kugira mvuga umuntu simo ndagiriza umuntu bintu mugabo kimwe gusa novuga kopi zirahari kandi zirahari no kuba grand star no kuba big star kopi zirahari kuri kwa kuboko haja kamera nimereke haja handise gute handise ko Pilcheri nani bo Pilcheri n'umusere wanje rest in peace yaritavye Imana sinzi ngiye novuga ni dadangu yani rest in peace Pilcheri kwiki wasimye kwandika ko Pilcheri kandi yarafuye kwiko utanditse ko abagihari na wundi umusere wa office agihari barahari kandi ni benshi mugabo ndibaza ko yari umusere wanje w'umusheri sinzi ngiye novuga twarakundana cyane gose kudesira ko Maria Grace Diva Laure pourquoi pas ndibaza ko nibirashika nibyashika nzobikora Thompson ni ibintu byose tuko biravugwa ngaha ibujumbura baravuga kubera wewe baravuga ko Grace canke Diva canke Laure ari umugore wawe sivyo agukunda kandi ari we ariko arakumanaginga pour le moment ari we ariko arakora ibintu byose video ibaye ari Maria yimenya audio ibaye ari byose yimenya bivuga ko iki ko ari we ariko arakuduza basi muri industry ya music
nindabivuze birazwi mu Bujumbura bose barabizi birazwi apana jewe je ndakuzi boje kubwiwanje ele parmi mu bantu bafasha akazi kiwanje kandi vraiment yubawe sinovuga byinshi. Maria Diva ubawe ndabizi ko ari umuntu yitanga ari umuntu donc afise n'umutima usumba mbere wanashima n'abandi ariko nkeneye kumenya uduhumutse ni wari karagufasa muri uwo muziki w'u Burundi menshi banavuga ko ari wanagupangiye bose banavuga ko ari wari karaku donc ari arafasha ko uduga benshi baravuga ko ari wari ari bakwambika ari bakugaburira ibivuga kwiki abo babivuga none nawe barondera abo bazobambika babapangira inzu babakorere vyose apana uvuga ngo babarondere wembwira wowe bivuga kwiki nivyo canke barakubesera naho byo bari byo cyange babeshe je sino bivuga ku ibintu byinshi mugabo ivyo bavuga bisigura yuko nivyo babona soko nivyo babona canke sivyo babona nibyo canke sivyo mbwira ko canke bayamatuandanye bindi none wewe kimwe gusa novuga urazi yagiye mu buzima kugira urengagize umuntu ukabuzi intérêt yiwe sikintu ciza intérêt yiwe je ndayizi nanje ndamuzi kandi vraiment ndibaza ko bo bireka bakabirabisha amaso gusa. Guys, abantu bamaze imisi inyisho kirito irabonetse. Ama ntabantu bavuga ko akora navuga gute mananje. Abantu bamande imisi bavuga ko Lord Diva akora ikimaraya hanze. Navuga uko kubera naza katamuna akoresha social media ari umwana. Abantu bese bamaze imisi bavuga ko akora ubumaraya muri Oman cyangwa muri Arabie Saoudite cyangwa muri Inde ariko desiko ndabizi. Ubabwiye iki wewe desiko ndabizi ko Lord ndamuzi turazinanye ni mugenzi wanje. Sinzi ariko basi ashobora kwanyisamo mugenzi aramwishamwo nibyo birumvikana ariko sindabimenya neza ko sindamusangiye akora. Thompson umugabo wiwe cyangwa ni umu boyfriend wiwe ashaka kuduha umuco. Thompson bivuze kwiki bo ibyo bintu je sinovyishura ko sinumva nivyo novuga vraiment ndi muri ma system ya makanaki wako wananifanyia vitu vya hatari no hivyo vy'ubumaraya siwazia kama unataka kurusha stream navyo waambia watu watulize mdomo mu Burundi dukora kazi mureka majambo mwe mnaikata tukusema sema kuna watu wana pesa zao ari abantu bakora kazi pako watu wanafanya kazi zao none kwe kubji wanje babivuze ni benshi cyane bamaze kwita ko ari abamaraya unasikia ni bengi sana ndibaza na wewe bamaze kwita kuri umumaraya mugabo kimwe gusa novuga vraiment Imana ibahezagire cyane ivyo bazi babigumane basi ebana babaye nagashima hivi usakuwa star kama na kusema sema wamaze kumustar nande baramaze kumvuga bishaisha anumva bamaze kuvuga amajambo mabi amajambo mabi yaduze umuntu sheti amajambo mabi yaduze umuntu Thompson twitege makanaki ryari mbo vuba cyane gose makanaki mugiye kuyibona utaragira subscribers kuri channel yanje ya YouTube ubunyene agenda akore subscribers like comment na share kuko ni kintu ciza kandi abo wa mbere kuyumva iyo ndirimbo no kuyibona ni makanaki nakoranye na Black Africano original voice ndibaza ko indirimbo imeze neza cyane irimo amajambo meza cyane gose tugiye kubabwira system ya copy mu Burundi no unaelewa so ikintu kimwe gusa novuga genda umuririmbyi ndafise ugwego rw'iwanje ndafise abantu banje banyemera kandi kutanyemera ndibaza ko ari ikintu gito cyane ko no kundwa na bose kimwe gusa novuga vraiment
muje kuri YouTube yanje gira subscribers ugire like comment share unaona ikintu ciza makana kivuba cyane iraje yamwitege vuba cyane Thompson usaba ababone banga canke aba subscribe azibanga aba followers banga muri make mbo ndibaza ko abo mfise nije ndabazi kandi sije sinorinda kubivuga no kuri kamera nyene mugabo abo mfise vraiment nivyashika ndabivuge nzobivuga. Okay, Thompson the voice kiri kwaza cyanyuma mfise je kuri gebe hari imaze imisi ivuga ko aba queen video kweri kwesha ko kabeza bagororotse babizi vraiment baviva sene neza bimaze imisi ivuga ko wewe abakobwa bose baje muri video aho babari ibintu Jesse ninya kuvuga baba bari ibintu mwajyamanye dak muri make ubivuga ko iki navyo uravyemera canke sivyo nabo barakubesera navyo ndumva nzarabaze kumenya amakuru yawe yose managutuhuje dukora ikiganiro ko mbanze ibintu vyawe byinshi boje vraiment kugira uze muri video yanje ndaguha amahera ukarya ukanwa ugataha ndafise umumomi wanje nawe nyene uramuzi n'abantu bari muri industry ya music baramuzi mu bikorwa byanje byose akenshi tuba turi kumwe sinovuga byinshi cyane mugabo kimwe gusa novuga abantu bo mu Burundi tugabanya amajambo dukora akazi apana ibintu vya bla 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 unaona ukumva ibintu kigira zimza kandi urukura vyumva unaona dukora akazi tureka amajambo vraiment Thompson je ndimo ndakora kuguye wanje vraiment kandi vuba cyane n'abafanzi b'umuziki ndundi ngiye kubakorera ibintu byinshi cyane gose ngo tukitegerera vraiment uyu mwaka muzobibona kandi bizoba ari byinshi cyane. Merci beaucoup Thompson. None Thompson iki kintu kurahanura n'ikintu kurahanura aba star b'abarundi birakubabaza nyene n'ikintu kurahanura aba star b'abarundi bariko bafise imari bafise amabifu usanga bafitanye amabifu kandi nibyari bikenewe ko abarundi ari abarundi hagati yabo bagiranye amabifu ubantu niki kubwawe kandi maze ko kandi baramaze kubaka izina ugasanga nakana nakani bavugana kandi barubatse izina ugasanga ari kana hanura n'abafanzi ugasanga kera bambe kure abafanzi ko baraswana bari ko baricana bapfa umustar kwera gusa umustar n'undi batumvikana wowe babwiriye mbo kimwe gusa novuga icyo si ikintu kibi cyange si ikintu cyiza mugabo kimwe gusa ibyo bitegeza kuba muri industry nawe yo bari muri Amerika tuhatumva nandi mabifu y'abaririmbyi bakomeye ibyo ni kawaida iyo ni challenge ukuba gusa mu Burundi tubifata nk'ibintu bya serie mugabo ya ni challenge mboje ndashaka kubikora shaka nkorane beef n'umuririmbyi naka kugira soon ngiye gusora indirimbo yanje mukurikirane ndibaza ko ari challenge ni kintu kiri simple cyane jivye Jesse no bivuga ko kintu Thompson ni kintu kiri simple kwicana nje nawe twisana kwa dufe fizo na certificate ni kintu gisanzwe abo bamaze kwicana n'abaye ruguru canke ahanye ni Bujumbura mana baraharira bagahera ngo Saspin we king Fusion we king bakagwana agaswana no kwicana bakicana les goûts sont partagés kila muntu wese abazi king ninde ni nkuko wohura n'umufanzi wa Thompson akakubarira Thompson we king ariko n'ivyari bigakwiye ko twicana basi tugwana basi naho tutokwicana iryo Jesse no bivuga ko ikintu vraiment muzobarondere mubabwire mubabaze vraiment je kubwiwanje no nshaka gutanga impanuro impanuro notanga gusa dukora akazi kuko ibintu biko byagenda neza ubu abarundi dukwiza ama 1 million de viewers Ikintu kiza vraiment cyo gushima
zo gushima tukavuga ati ikintu vraiment Barundi industry ya music iriko iragenda fresh umuziki w'uburundi kuramera neza. Thompson nuyuhe muririmbyi apa y'u Burundi muri East Africa wumva ushaka ko mukurana bakuraba? Bo ubu novuga kugi wanje je préfère Wasibi. Eza ko nokora amakolabo muri Wasibi mugabo vyose bivana n'umwanya kandi bajya bakoresha umwanya n'amahera tegeza kuyarondera namwe murabizi. Mais tout simplement je muri East Africa nkene gukorana na benshi cyane muga vyose bizohera mu Burundi. Faut que nkora n'abarundi kandi vuba ngiye kuba amakolabo ameze neza cyane. Faut que nkora n'abarundi nyuma cenja muri Tanzania cyangwa mu Uganda. Uri nemba usaka ko mukorana bwa mbere hehe mu Burundi? Mu Burundi oya sino muvuga parce que tumaze gukorana. Uya makaranye makanaki? Uya twakoranye makanaki ni Black Africano kandi urabizi ko ari umuririmbyi akomeye cyane. Ari mu baririmbyi batatu ba mbere ari ndani. Bo ariyo nabandi arundi murapere muzokumva. Ariyo ninde groupe twakoranye mugabe vyose ni projet kandi projet igenda boro boro. Urapanga ikintu ukavuga jewe ifoke iki kintu gishika ahantu. Okay, bakubwiye gire classement. Bakubwiye ugire classement y'abaririmbyi aha mu Burundi. Abaririmbyi benshi apana bajya bamaze kuduga hejuru hagati ya Wiz Design, Berry Music, Orege, Kiriku kirakana Kiriku ndamushiremo n'abandi bariko baraza ubu na Thompson tumushiremo. Bebe ubwawe icyenda camenya ca kabiri wo biha abandi? Icya mbere, icya kabiri, n'icya gatatu, n'icya gatanu byose ni bya Thompson. Kubera iki ni kintu bakoze tuvuga ati Thompson ariko arakora neza turamaye icyenda ca mbere ca kabiri ca gatatu ca gatanu. Nabyuzi ibintu nkora. Warakoze kweri Mariana nde ndavuga ati respect. Maze gukora makidogo ma one more night zagumya. Zari zikaze vraiment. Kiraje. Sawa Maria tuyishire hamwe na Valentine bona tonight na delegation ya shera pana delegation utorande wewe si Maria eganura Maria munesa turabyibiye guys kigade dukorese turakata cyane. Bo namwe murakoze cyane ubwo mutugendera nyene n'abafanzi b'umuziki ndundi nyene mwibagire gukora subscribers no kuri TV yitwa gute Day TV bibaza ko mukore subscribers kugira mu mbuye murakurikirana amakuru ya Kuja Day TV. Have bongo kweli Anima Thompson the voice agama homeboy from Buza Paradise game baby la voix kiti vuba cyane ngiye kubasohora indirimbo shasha yitwa Makanaki. Iyo ndirimbo nta muririmbi twavuzemo mugabo iyo ndirimbo irakaze n'ugwembe murabe mugire subscribers like comment share Thompson the voice ndabakunda cyane. Murakoze cyane. Mwifuza yuko ngo mpaka mwende kwa fulani siyo muri vile. Hapa msite, sisi tuko watoto wa site, tumekomalia site, tunajua watu wanafanya kazi. Raba ngibi bintu. Mkiona Diamond amebitia mnasema maneno mingi vitu gani na Burundi bipo. Buja Today TV, mugire subscribe, like, comment. Mugire mutu kore ibintu byiza mudukurikirane murakoze cyane. Turabakunda cyane. Bye.